Umuntu TV tubitayeho. Bibiliya yanditswe mu buryo politike, uburyo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko nguze yanditse muri politike, kuvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo, twavuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Bene data, uruvyaro rwa Yakobo muri hirya no hino mu mice itandukanye y'isi, ndabaramukije. Nije Rukundo nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Imirindi. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe Isirayeli y'abazungu yabayeho gute. Ni ikiganiro mwateguriwe na bandimwe wanyu Yah'sef Ineza. Ndabaye ikaze cyane. Kana neza yuko kaya karere uno munsi kitwa Isirayeli ari akarere katengenejwe canke kagezwe canke kaprepawe canke kiyumviriwe gushigwa mu isi n'abazungu, nkuko kandi kabamwo abazungu bavuye muri Europe mu bihugu by'Uburayi. Abazungu bakaca bavuga ngo n'abayuda hano ngo n'abisirayeli, ariko muri make nta mu Yasharawan yigeze umuzungu n'umwe yigeze abaho, bose barabirabure nkuko Yasharawan barabirabure. Uko rero niko vyifashe. Iyo tugiye muri igitabo nagira ngo turabe gato kiratubwira citwa ngo Against Our Better Judgment, kivuga ngo the hidden history of how the US was used to create Israel. Inkuru zinyegeje zivuga ukungene leta zunze ubumwe zashoboye gukorera hamwe kugira ngo zishira akarere kitwa Isirayeli. Tubibona muri raporo yashizwe ku mugaragaro n'uyu mucukumbuzi yitwa Alison Well. Iki gitabo rero kirimo maraporo yo muri ONU uko nivyagiye bigenda. Ariko rero nagomba nti turabe kuri chapitre ya kabiri yacu kubijanye n'ukungene batubwira ukungene byagenze mu manama byagiye. Muri chapitre ya kabiri rero ku papuro kwa gatatu baratubwira gutya ngo chapitre ya kabiri yatubwira ngo the Israel robbery in the US is just the tip of an older and far larger iceberg known as political Zionism, an international movement that began in the late 18th century with the goal of creating a Jewish state somewhere in the world. Baratubwira ukungene habaye programa ifatiye ku kagwi kitwa abazioniste mu buryo bwa politiki, kuko ari naho bagiye umugambi ukungene borondera akarere ngo kitirirwe abayuda bakarondere mu isi, mu bihugu byo mu isi. Barabandanye bati mu mwaka in the 1897 this movement, mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 uyu mugwi led by European journalist named Theodor Herzl coalesced in the first Zionist Congress held in Basel, Switzerland, which established the World Zionist Organization representing 117 groups the first year, 900 the next. Baratubwira yuko umugwa wa Zioniste watanguwe no mumenyesha makuru, yo menyesha makuru bamutubwiye kwitwa Theodor Herzl, akaba yakoranije imigwi itandukanagirisha inama bacashinga umugwi witwa Zionist, aho bawushinze ugitangura watanguwe n'abantu bagera ku 117 mu nyuma mu mwaka kurikira bari bamaze kugera ku 900.
while Zionists considered such a place as Argentina, Uganda, the Mediterranean island of Cyprus and Texas, they eventually settled on Palestine for the location of their proposed Jewish state, even though Palestine was already inhabited by a population that was 93 to 96% non-Jewish. Yavuga bati niho byashitse noneho bafata ubure butandukanye bwo kungene boshya amakarere, bafata muri Argentina, muri Amerika, muri Uganda, muri za Mediterranee, muri za Texas, ariko baruhuka bashinze akarere mu baki hajya muri aba bantu bitwa Palestine, akarere katabamo abayuda bashiramo ubuyuda. Nshimire kandi cyane bivuye ku mutima n'abasangiza ibi biganiro abandi bari hirya no hino mu buryo bwo gusiga amaso umuti kugira ngo turushirizeho kubona twese ibikwiriye n'ibibereye. Kuri YouTube wandika Umuntu TV, kuri Facebook wandika YouTube TV, aho hose ushobora kuhaca dusangiza icyumviro cyawe canke hariho icyo ushikiriza, murushirizeho kugira ibihe byiza mwese mu banyu no mu byanyu.